Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Musangwa amahoro bakunzi mwese ba radio RPA, turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2025, umunsi mukuru mwiza wa Pasika kubemera Kristo mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Kaze mukurikire amakuru mu Kirundi twabateguriye, nkabandahera kuri bikuru biyagize. Umenyesha makuru Geraldine Irangabi yakorera radio Amani FM yo mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi akwiye kurekurwa vuba bwango kuko ariko azirirementanya. Ivyo bisabwa n'ishira hamwe rihurikiyemwo abaharanira iyubahirizwa ry'agateka k'impunzi. Mu ntara za Cankuzo na Muyinga havugwa ikena ry'umuyaga nkuba ririko rihungabanya ibikorwa bitandukanye by'abanyagihugu. Nayo mu makuru y'inkino turaza kubabwira ibijanye n'intsinzi y'umugwi wa basketball ingabirano uhurikiyemwo abarundi baba mu gihugu ca Canada hari mu higanwa ryabereye i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi kuri wa 19 Ndamukiza mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Duhera n'amakuru mu gisata c'agateka kazi na muntu nabiciye ku masonga. Ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi CDHVK harirarajwe ishinga n'ipfungwa ry'umumenyesha makuru Geraldine Ingabire, umurundi kazi asanzwe ari impunzi mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi. Jean Bosco Vyizigiro avugira ishirahamwe CDHVK asaba ko umumenyesha makuru yorekugwa kuko ariko ararenganywa. Harongera agasaba ishirahamwe hase kuva mu gacerere biharanire agateka n'umutekano by'uwo mukenyezi narirya afise umwana akiri muto akenera konka. Jean Bosco Vyizigiro n'umuvugizi w'ishirahamwe CDHVK. Muri CDHVK duhagaritswe umutima n'amakuru twongeye kumva yuko muri Rusenda hari undi muntu yafashwe, umujurnaliste yitwa Geraldine Ingabire, aho uwo muvyeyi yafashwe n'inzego z'umutekano zikorera hafi muri Rusenda. Ubu akaba afunzwe tutazi uby'ubuzima bwiwe, ariko ikibabaje gikomeye yafashwe afite umwana muto. Ivyo yagirijwe nta byemezo bifise, yewe n'abamukoresha babajijwe bavuga ko ayo makuru ari ntayo bafise. Turumva ngo yagirizwa gukorana n'umugwi ugwanya leta ya Gitega witwa Rede Tabara, ariko CDHVK iribaza nimba hase ishirahamwe rikurikirana impunzi ku munsi n'ishirahamwe riraba ubuzima bw'impunzi ryo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uguceceka barimwo, nimba izi mpunzi zoja zifatwa umwe zikabura ikizitabariza, ntabwo ubwo bwoba ari ubutungane. Turasemerera rero tubwira amakungu, tubwira amashirahamwe aharaniye agateka kazi na muntu akorera muri ako gace ko usibye ko ari impunzi ariko nabo yakorera nabo bari kwibaza ibibazo CDHVK iri kwibaza. Twese duhaguruke nk'umuntu umwe, Geraldine atajanwa Igitega nk'uko Arcade yajanywe, ariko kandi ubuzima bwiwe ntabwo bugomba kuba mu mabohero, bugomba kuba mu rugo. Nimba hari n'ibyo bamubaza, dusabye amashirahamwe hani hagati y'akazi na muntu ari hafi kumuba hafi, cyane cyane hase rikwiye kuva mu gacerere. Ariko kandi twongere ko n'abaharanira agateka k'abana, kubera umwana we muto ubu ari kubirenganiramwo. CDHVK isoje ibwira abayobozi ba Kongo guhagarika gufasha iri fatwa rya hato na hato y'abarundi bari muri ico gihugu, kubera ko bafise amategeko abarengera kandi yasinywe na Republika ya Demokarasi ya Kongo, Convention de Genève 1951. Geraldine Ingabire umenyesha makuru wa radio Amani FM ikorera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi, akaba aromanije imisi 6 ari mu mvuto yagirizwa kuba akorana n'umuhari wafashe ibirwanisho Rede Tabara. Ivyagirije gushika ubu bivugwa ko ari rementanya koko atavyemezo bifadika biratangwa.
tukiri mu by'agateka kazina muntu nyene umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNIDH mu majambo avunaguye y'ikinyamazuru yoba atakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Sixte Vinyini Muraba yoba yakinjuye muri indwi turiko turasozera ajanye n'umuryango wiwe nyuma yo kwagirizwa ikoreshwa nabi ry'uburyo bw'uyo mugwi buharugwa mu mafaranga y'amarundi arenga muri yaridi yoba yaranyurujwe. Mu ruganda rwa radio RPA tumuhamagaye kugira ngo atange umuco kuri ivyo bivugwa naco yashimye gushikiriza. Kuri wa 20 Ndamukiza mwaka 2025 abemera Kristo bo kwisi yose bahimbaje umunsi mukuru wa Pasika. Abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'u Burundi bamenyesha ko batahimbaje uwo munsi mukuru wa Pasika nkuko bahora babikora, bashikiriza ko bari mu bukene bwinshi mu gihe n'ibintu nka byose byankenerwa byaduze ku isoko ku rugero runini. Kubwabo umunsi mukuru wa Pasika bawufata nk'indi misi isanzwe. Umvirize bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA. Abarundi turakenye tumerewe nabi mu nzira zose, cyo gituma mu kuwuhimbaza nyene ko turaja gusenga hanyuma umuntu afungure nyene yarondeye, ntavyo kuwuhimbaza neza kubera yuko ibintu vyarazimvye. Kare umunsi mukuru warangwa no gufungura akanyama, gufungura agaterukanwa n'utuyoga ku bashobora kutunywa, ariko rero ntibikunda kubera yuko kiro c'inyama kigeze ku 30, kiro c'umuceri ubaye umwe twirimira ngaha iwacu ni 7,000, 8,000. Urumva yuko bitoroshe. Kibagiwe coco ni inzoga za Brarudi aho bafise icyazigura ntiziboneka ntaho ziri. Mba rero tuzofungura nyene zayabaye dusanzwe dufungura ntavyo kugira iminsi mike kuko ibintu byaramaze guhinduka. Turashobora kwitegura ngo binezereze nk'uko vyahora kubera mikoro ibintu byose byarazimvye, abantu barabaje no kuramukanya mu miryango ariko ntibiyikunda ibyo kwiyunguruza birazimvye, ibyo kwinezereza byoroshe ibinyobwa byarazimvye, akanyama abantu bahora bagura ntibashobora kukaronka kuko umuntu uwo ari we wese ashobora kuronka. Abantu rero baca bahitamwo kugenda kuninahaza Imana hanyuma akanyamuneza hagarukira ngaho. Ibintu byaraduze ibindi ntibiboneka. Aho ndavuga nk'inyama ikiro kigeze ku 30 n'arenga. Usanga rero kugira ngo ushobore kugaburira umuryango nk'ibiro 3 urumva ko umuntu atoyoba. Inzoga za Brarudi nazo kugira ziboneke biragoye, ziboneka rimwe n'izibonetse bagasakuranwa, izindi nazo ugasanga mbere ko zigurishwa ku biciro byo hejuru, mu gihe rero abanyagihugu duhanzwe na byinshi cyane cyane ubukene n'inzara turihangana nyine tukigomwa. Abo bari bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA ku bijyanye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Pasika. Batumirira amategato mu buhinga bw'ivyuma duce tubananya n'amakuru twabateguriye. Poro uranyumva? Nigeze mu bikongo hamagaye hajya rero nazo kubwira muri gwinshi. Urabona ko Karoli yase kuza mu mugambwe wacu kandi ubona neza ko amatora y'abashinga amateka n'ay'amakomine yegereje. Harageze ko tubabuza amahoro tukabereka ko ari twe batware ba hano ko atajambo bafite ntahatanye n'izindi njazi. Nzomwereka ko ari jewe nica gakiza kandi vuba cyane urabibona. Naguhitaniye agacupa mvuye ku isoko nimwakire, numvise aka kago bakikugura ndakurahiye. Nukuri ntubeshe rutwara indege. Aho rero muntu wanje kuri kuhiga kugirira nabi Karoli uribagega ntuze we ko ari we yadufashije akadutiza amahera umwana agira dupfane. Mbega uribuka neza ko ari we twikora ko iyo twaburaniwe tugomba kurungika abana ku mashuri, none ngo imigambwe ngiye amatora araje acitse umwansi. Reka mbwire gito canje ico wundi cumvireho. Ja hamwe muyaga ivyo duteza imbere bigateza imbere n'igihugu. Naye amatora araje kandi aragiye uraca bugacana yandi. Mu gisata c'imibano umwaka urarangiye muri komine ya Mishiha intara ya Cankuzo hibonekeza ikena ry'umuyaga nkuba. Abakora akazi gasaba umuyaga nkuba bakaba bamenyesha ko bagira ingorane zo kubaho n'imiryango yabo. Ivyerekeye ikena ry'uwo muyaga nkuba tubibwirwa na Barutazaro Miburo. Abo banyagihugu bo muri komine Mishiha bamenyesha yuko batakironka n'ico bavuga kubera batagira umuyaga nkuba haraheze umwaka wose. Umwe mu banyagihugu bo muri iyo komine twaganiriye
yatubwiye yuko ubwanwa bwapfutse umunwa kubera ubukene bw'umuyagankuba. Uyu munyagihugu avuga ko ibiti bikura umuriro ku masanganzira ya komine Gisagara na komine Mishiha byose vyaguye hasi, bakaba bafise ubwoba ko insinga zizana umuriro bashobora kuziba umwanya uwo ari wo wose. Uko yagiye rero amafoto aguma zaragira hahenuka kimwe kuko byari byarabuze bashyizemo ibifoto bitari kapabure yo gutwaruka. Rero insinga no kuzibaza gutangura kuziba urabona insinga ziri hasi. Abahagirira uruhombo n'abanyagihugu bakora akazi gasaba umuyagankuba nk'abasudira ivyuma, abafise imashini zisya, bakimyozi n'abandi, bakavuga ko inzara iri mu kubica n'imiryango yabo. Inzara irisha abantu none ko batagikora rero abamatara abasudira ntibakora, amamashini yarahagaze bacagereza kuza barakoresha ca gitoro naco ntikiboneka urabizi, kibonetse kuboneka kizimvye n'amashini bagaca baduza ibiciro. Abanyagihugu bo muri iyo komine ya Mishiha basaba ishirahamwe Regidezo kubagarukira ikaraba ingene yoshinga ivyo bitingo, kuko hari abanyagihugu benshi bariko bahagirira uruhombo runini. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora gutora Frederic Nzoyisaba aramuswa komine Mishiha kugira tumubaze ico ariko arakora kugira umuyagankuba uboneke muri komine yiwe. Barutazaro Miburo urakenuye ku mugwa mukuru wa komine Gasorwe intara ya Muyinga, naho havugwa icikagurika ry'umuyagankuba rihungabanya ubuzima bw'abanyagihugu bawukenera. Bivugwa cane cane n'abakora imirimo isaba ikoreshwa ry'umuyagankuba bagasigura ko bariko bakora bahomba. Yehova Yuhire niwe atubwira ibijanye n'ivyo bikorwa bihungabanywa n'icikagurika ry'umuyagankuba muri komine ya Gasorwe. Hamwe mu turero dutangwa ko ikena ry'umuyagankuba mu ntara ya Muyinga ni muri komine ya Gasorwe. Bamwe mu banyagihugu bahaba mbere bihunganya mu buzima butandukanye bemeza ko umuyagankuba ucikagurika ku mwanya mbere n'abafite ivyuma biwukenera basa n'abahagaritse ibikorwa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Turafite ingorane ikomeye y'umuyagankuba muke cyane, uracikagurika umwanya ku mwanya. Umuyagankuba tutagikoresha ivyuma vyo guca amahera, abantu bafite amamure ivyuma bisya usanga batariko barakora nk'uko vyategerezwa. Muri komine Gasorwe umuntu yaraguze icuma c'imiliyoni 12 ugasanga akora kabiri mu ndwi. Nukuri biratubabaza cane, turatonoye umutima. Ku bw'isoko ryacu aho muri komine ya Gasorwe bemeza ko mu ndwi bisanga bakoze rimwe gusa bivanye n'ikurakuranwa ry'umuyagankuba ritangwa n'ishirahamwe Regidezo, bakabona ko ubushobozi bwa transformateur zihari zarengewe. Dukora kabiri mu ndwi kuko turakurakurana, wowe ukoze uzosubira gukora rimwe indwi ikazobiheza. Ni ukuvuga dukora rimwe mu ndwi. Ivyo bivaye yuko kuri transformateur ari nto uganije n'abantu bakeneye umuriro. Aho usi wacu Gasorwe gusa twagomba tumenyeshe n'ikiremba ni ku murwa mukuru w'intara amatransformateur ubu yararengewe. Ni ukuvuga yuko ni mato ugereranije n'abakeneye umuyagankuba. Muri kino gihe rero abanyagihugu bo muri komine basaba leta gutorera inyishu ico kibazo, na rya bari bizejwe ko ico kibazo igiye kuva mu nzira. Mwishirahamwe Regidezo mu ntara z'uburaruko bo bavuga yuko bitumwa nuko intara yagutse abokenera nabo bakaba benshi. Amakuru y'imibano arabandanya aho nyene mu ntara ya Muyinga, aho abanyagihugu bo mu gisagara ciyo ntara bamenyesha ko muri aya mezi 3 aheze ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa vyaduze ku rugero ruteye ubwoba. Ibiciro vy'ibifungurwa vyitwa ko vyadugijwe amafaranga make bikaba vyigwije na gatatu, mu gihe ibindi vyagwijwe inshuro zitatu canke zirenga. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere haradushikana aho mu gisagara ca Muyinga. Abavugaye na RPA mu banyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga bavuga ko muri aya mezi 3 aheze ibiciro ku bifungurwa vyaduze cane, aho vyigwije na kabiri kuri bimwe na gatatu n'akarenga ku bindi. Uyu munyagihugu waho aratubwira ingene vyifashe. Amamesani pakundi 15, kiboni 15, ikiro ni 10, amasabune ya makeya ni 1000, matoya ubusa kama
wovuga cyuha amazi amagana atanu haba kagurwa abiri n'igihumbi yagurwa atanu umunyu ikiro atatu n'atanu kandi usanga ari bitatu nawe mu mitumba bagurisha na bine. Amavu y'iduga rikabije ku bifungurwa ababa mu gisagara ca Muyinga bamenyesha ko hari n'ibiribwa bimwe bimwe bitakiboneka kandi biri mu vyo birimira, iyo bibonetse naho bikaba bizimvye gose. Mu bituma bibura kandi bizimba cane harimo ikena ry'igitoro gikoreshwa n'imodoka zizana ivyo biribwa. Uyu yayaze na Erupeya aratubwira ivyo bifungurwa vyabuze. Bakiri ibijumba vyari ibintu twirimira vyagiye akazima yongo n'ivya mbere ndo ibintu vyinshi gose hakurya barahadeterima mw'isoko ntibiboneka n'ibonetse ni hatari umwumbati umwe inoti 5,000 mutoya denishi ibijumba vyase ni 18, 17 ngiye ku 4. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga basaba leta gukora ibishoboka vyose hakubahirizwa ibiciro biheruka gushingwa na leta, inzara itariho inkumbi mu banyagihugu. Elvis niyo mwungere tugume aho nyene mu buraruko bw'igihugu tuvuga ibijanye n'igiciro c'amakara cigwije kabiri mu kiringo kingana n'umwaka mu ntara za Ngozi na Muyinga. Ivyo bikaba biteye ubwoba abanyagihugu bakamenyesha ko bamwe muri bo batagifise ubushobozi bwo kugura ayo makara. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'ivyo biciro vy'amakara. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'ibiciro vy'amakara biguma biduga ku rugero runini, aho bavuga ko mu kiringo c'umwaka igiciro c'amakara cigwije inshuro zibiri. Umufuko w'amakara ubu ino uri ku bihumbi 80-90, wari ku bihumbi 330-40. Kandi igikopo c'amakara cahora kigurwa 500, ubu kigurwa ibihumbi 2 cakindi ca 5 litre. Hanyuma ku munsi urubu umuntu arakoresha ibikopo 2 vy'igihumbi, ibikopo 2 ibihumbi 4. Eka no mu ntara ya Muyinga niko kuko bavuga ko amakara y'ibihumbi 3 adashobora guteka ibiharage. Bamwe muri bo ngo ntibagifise ubushobozi bwo kugura ayo makara. Hano mu ntara ya Muyinga umufuko w'amakara atari na mwiza cane, ubugeze ku bihumbi 70, mu gihe mu misi yahera twagura umufuko mu bihumbi 20. Aho rero abayagura ku mifungo amakara y'ibihumbi 3 ntashobora guhisha ibiharage, hama si bose bashoboye kuyagura. Abo banyagihugu bo mu ntara za Ngozi na Muyinga bamenyesha ko vyaturutse ahanini kuri iki gihe c'imvura. Ikindi bamenyesha nuko igitoro cabuze, imodoka rizunguruza ayo makara zigakoresha igitoro ca magendo. Haba mitumba kazanwa n'imodoka urumva nazo urazi ko ari igitoro naco carabuze bagura ca magendo, rero naco urazi kiba kizinze. Iyo kizinze rero nivyo imiduga izana bica bizimba cane. Hama ikindi nk'ubu mu gihe c'imvura amakara arazimba cane gusumba mu gihe c'ici, kubera ubu benshi ibiti ntibaza ngo babiteme. Abo banyagihugu basaba leta gutorera inyishu ikibazo c'iduzwa c'igiciro c'amakara, ngo naho mu gihe vyobandanya uku bashobora kwicwa na kigoyi. Ikibazo c'iduzwa c'igiciro c'amakara kiribonekeza no mu ntara za Kirundo, Karuzi hamwe na Kayanza. Abanyagihugu bo mu duce tumwe tumwe two ku mutumba wa Tenga komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bamenyesha ko bahanzwe n'ikena ry'amazi meza, mu gihe ishirahamwe Regidezo ryubatse amabombo rusangi kuva mu kwezi kwa Myandagaro umwaka uheze w'2024 ngo bararindiriye ko ayo mabombo ashirwamwo amazi, amaso ahera mu nzira. Eric Niyonzima aratubwira ibijanye n'iryo kena ry'amazi aho ku mutumba wa Tenga. Abanyagihugu ku musozi wa Tenga zone Rubirizi komine Mutimbuzi banzwe n'ikibazo c'ubukene bw'amazi meza no mu ducimbiri twa Rukare, Kagerure na Karombo. Isoko ryacu rimenyesha ko icizere cari cinshi bigiye kubakwa amabombo rusangi, ariko gushika no munsi bakaba batarigera babona nima ry'amazi. Abanyagihugu bo mw'Itenga no kuri turatabaza twari twishimye umwaka uheze twabona leta icyatwubakira amabombo rusangi, nako turashyira no mu resitora n'amatiyo turashyira mu mazu, twiteze yuko leta igomba iduhe amazi meza atangwa n'ishirahamwe Regidezo. Ariko kuva icyo gihe twararindiriye amazi yaheze mu nzira. Abanyagihugu baho ku mutumba wa Tenga bamenyesha ko kugira baronka amazi meza bisaba ko bakora urugendo rurerure nk'uko isoko ryacu rubandanya kubivuga. Ukeneye amazi yo kunywa bagenda urugendo rurerure, hariho abagenda amasaha abandi bakaza kuyatondera,
ahashobora kuboneka bakabona ko ubuzima bumeze nk'ubuhungabanye kubera ibura ry'amazi meza. Basaba ko boronswa amazi meza kuko ubukene bwayo buri mu bituma babangamirwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike. Indwara zibonekeza rero ku bijanye n'ibura ry'amazi ni nyinshi, ariko zo bavuga nkuru ni nk'indwara zijanye no gucibwamo, indwara zijanye n'uduherehere twama ku mibiri y'abantu boga ayo mazi, inzoka z'urutavanako ku bantu bakoresha ayo mazi mu kuyanywa. Rero usanga abantu biriwe kwa muganga. Uruganda rwa RPA turashobora kuronka Manigomba Jean Albert arongoye ishirahamwe Regideso kugira gishashikirije kuri ubwo bukene bw'amazi meza aho ku musozi wa Tenga. Urakoze na wewe Eric Niyonzima. Dusozerere mu nkino umugwi w'urukino rw'umupira w'amaboko basketball ingabirano wo mu gihugu ca Canada nwo waraye utahukanye intsinzi mu ihiganwa ryariko ribera i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi kuri wa 19 Ndamukiza. Ni mu nkino ngarukamwaka z'imigwi y'urukino rw'umupira w'amaboko basketball, imigwi ihurikiyemwo abarundi basanzwe baba mu bihugu vya Buraya na Canada. Iryo higanwa bise TBBI rikaba ritunganywa mu ntumbero yo gutsimbataza no guteza imbere ubugenzi n'umuvukano hagati y'abarundi bo muri ivyo bihugu biciye muri urwo rukino rw'umupira w'amaboko. Dinye Karondo aratubwira ibijanye n'izo nkino. Kuri uyu wa gatandatu abarundi sinzi hamwe n'inshuti z'Uburundi bava mu bihugu bitandukanye bahurije Geneve mu kibanza Centre Sportif du Bois mu nkino bise Tournoi des Burundais de Basketball International zibaye ku nshuro ya gatanu. Inkino zitegurwa buri mwaka kuva mu 2020 mu ntumbero yo gutsimbataza no guteza imbere ubugenzi n'umuvukano hagati y'abarundi biciye mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball. Imigwi 12 y'abagabo yaturutse mu bihugu bitandatu arivyo Swede, Ubufaransa, Ubuholande, Ububirigi, Canada na Swiss yerekeje n'abarorezi bayo yerekanye urukundo bafitiye urwo rukino. Abarundi ba mu bice bitandukanye mu gihugu c'Ububirigi baserukanye imigwi 5, ababa mu Bufaransa no mu Busuwisi imigwi 2, ababa mu Buholande, Swede na Canada umugwi umwe. Igikombe c'iryo higanwa TBBI 2025 kikaba caraye gitahukanywe n'umugwi ingabirano BBC wo mu gihugu ca Canada nyuma yo gutsinda umugwi intamba BBC wo mu gihugu ca Swede mu rukino rwa nyuma. Hambavu izo nkino zahuza imigwi y'abagabo harabaye n'urukino rw'abagore bavanganye baba mu bihugu bitandukanye mu ntumbero yo gutakumira abakenyezi n'abigeme, kandi nabo umugwi watsinze warahawe igikombe. N'abana ari hagati y'imyaka 12 na 17 barahiganiye kwinjiza amanota 3 batoramo 2 ba mbere nabo bahabwa udushimwe. Inyuma y'izo nkino ibirori bikaba byaciye bibandaniriza mu kibanza Salle du Palladium mu ntumbero yo gutanga ibikombe ku migwi yatsinze, guhimbaza akaranga k'u Burundi, kwagura imigenderanire mu buryo bwose no gusangira. Umwaka uheze izo nkino zikaba zabereye mu gihugu c'Ubuholandi aho mu gushaka wo mu gihugu ca Swiss ari wari watahukanye intsinzi. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni kuri iryo jwi rya Dinye Karondo duce dusozerera ko amakuru yo kuri wa 20 Ndamukiza mwaka wa 2025. Ngire ko ndabashimira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyakurikira, bakoze kandi abayatororokanije hamwe rero n'abatumye mvuga mu kanyumva. Manore ninge ko nari kuri mikro ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho, mubandanye muryoherwa n'intsinzi ya Pasika aho mu miryango wanyu.